Sari, bonjour, bonjour. Umwanya mwiza wo kubandanya twigishanya. Ndagarutse kugira ni mentor Emeline, ngarutse kugira tubandanye twigishanya ku byerekeye sport trading, ariko vuba cyane turigishanya future trading. Ni ukuvuga trading yose ikorwa ku crypto, mu isoko ya crypto, mu masoko tumenyereye azwi cyane Binance, OKX, Bybit, UOB, Hashdex, Gate.io, KuCoin, Mex, n'amachange 9 n'amasoko 9. Ntazogenda undi muntu abesha mu gihe uriko urakora business online udakorera mu ma échangeur, burya amotaye yawe biri à risque. Muri échangeur yawe, ni mu bubiko bwawe, ni muri portefeuille yawe, ni muri wallet yawe, ni ukuvuga nta na kimwe gitakariraho, nta mahera hahombera. Si plateforme d'investissement, si ahantu ushira amafaranga baza baraguha inyungu, oya ni ububiko bwawe, nk'uko nawe ushobora no kuhabika amafaranga yawe y'agaciro, hanyuma ushobora gukora trading ukayagwiza kugira uze urunguka. Okay, turabira hamwe strategy yitwa RSI strategy kugira bigende neza. Mu byo tumaze iminsi twigishanya ni byinshi, twigishanya ama strategy menshi, ni kugira umwe wese arabe iyo ishobora kumworohera. Relative strength index iradufasha cyane ku bantu bakiri bashasha bataramenyera isoko, bataramenyera analyse fondamentale technique mu isoko ya crypto. Okay, sawa. Ni ukuvuga rero bwa mbere mu kuyikoresha kuko nikeneye capital management ku bantu bashasha, ni kujera gukoresha umutahe wawe ku biharuro, kutakoresha wose kuko ushobora gukenera amafaranga aya n'aya mu nyawari wose. Sawa, kugira rero wirinde kushobora gukoresha amafaranga ari imprévu, icyo kubanza kwimura amafaranga ari kuri spot muri Binance yawe ukayashyira kuri funding kugira uje kuyazana mu wundi mwanya ataho wosanga amafaranga yawe yakoresheje utari wabiteguye. Tuje muri Binance bwa mbere na mbere, hanyuma amafaranga ari kuri spot ngaha niyo ashobora kuba yitirize mu kugurwa kuri coin iri mu isoko ushaka kugura. Okay, ushobora kuyatransfera akaja kuri funding, uza ngaha kuri sand kuri transfer. Okay, ugatransfera spot vers funding. Okay, ugashobora wemeza amafaranga office kuri amount agaca vayo akaza ukemeza ngaha ko atari BTC ni USDT, ugashira muri USDT. Okay, ushira muri USDT ukemeza kuri max, hanyuma ugaca confirma transfer ngaha acha yimuka akaza hehe, akaza kuri funding. Ndavyemeze confirme transfer. Okay, ngire okay. Okay, no kuvuga kuri spot yanje nta mafaranga asigaye ko ari kuri funding, amafaranga yose ari kuri funding, ari kuri spot. Okay, tugende rero muri Royal Q. Tuja muri Royal Q, tuvejeje kuja muri exchange, muri échangeur, muri Binance. Amafaranga ari kuri spot twakoresheje mu kugura crypto tuyashire muri funding. Funding ni hehe? Ni ahantu bika amafaranga adashobora kuba itize uko bigenze kose, ari bo banza kuyakura yo kuyakoresha. Ni ahantu ushobora kubika amafaranga kugira uje kuyakoresha uko ushatse, adahitwa n'icyo cyose, adaja mu isoko uko ugombye kose. Uko uyasize ngaha kuri spot ukaca tumara robo mu isoko, haba bishye ugasanga yakoresheje. Kandi iyi strategy dukoresha si uvuga ngo usanga yakoresheje, ahubwo iyi strategy niko imeze. Bisaba ko dukoresha amakiripto menshi kandi dukeneye kiripto imwe. Usanga rero yafasha y'amakiripto yose ikashiyagura kubera ko ibona amafaranga, kandi nawe ari ukeneye kiripto imwe. Okay, tuje rero muri strategy muri Royal Q. Ngaha muri Royal Q ngaha duhera tubike strategy tugomba dukoresha. Okay, uhera hehe? Ngaha muri mine. Okay, hanyuma ugashyira ngaha muri my strategy settings. Ni ukuvuga ama strategy nabiyitse aha nayabiyitse. Mana ni menshi cyane,
muga si menshi cyane aragereranye ni menshi muga bivanye n'imitahe itandukanye. Hanyuma iyo ngomba gukoresha iyi reka ndayisubiremwo kugira byorohe utabizi abimenyereho sivyo ko nsanzwe mfite izindi strategie cenza ngaha kuri plus nkongera ko iyi strategie nshaka nemeze. Okay, cenza ngaha kuri first buy in amount. First buy in amount ni nahantu ushira amafaranga ugomba gukoresha muri iyo strategie yawe umutahe nateguye. Tugomba gukorera muri one call kuko tugomba kugura byakorotse kuko biduza tuje kuronka inyungu. Ni spot trading comme principe yayo ni buy low and sell high. Ngure byakorotse kuko biduza ndonka inyungu. Byakorotse ni gute? Crypto yawe ibiri mu cyo bita oversold, no kuvuga urugero ibe yaguzwe ko ruba ruri hasi cyane, no kuvuga bakiriho ikibanza canke umwanya wo kuyigura. Ivyo rero kugira bishoboye gushika bikorohere kubona utariganarize ukiri mushasha birakugora. Mugabo robot yacu iradufasha kuturonderera i crypto yo biri hasi mu minota 15 iyo crypto iri muri oversold hama tuyigura hama kituzana inyungu byoroshe mu mwanya muto kubera ibiri hasi nyene nkuko biri ku principe ya sport. Kandi nabwiye ko mu minsi mike cyane turatandukira future trading nayo. Ni ukuvuga ahantu hose hari amafaranga muri crypto mu isoko ya crypto, ni ukuvuga sport trading and future trading. Ni ukuziga cyane dukora umwuga neza muri sport trading dukoreshe umutahe wayo, hama muri future trading dukoreshe umutahe wayo. Ni ukuvuga isoko iri kuraduga dukoreshe sport trading, isoko iri kuramanuka dukoreshe future trading. Muri short uronka inyungu kubera ko isoko iri kuramanuka. Sport trading turonka inyungu kubera isoko iri kuraduga, nkuko no muri future nyine ushobora kuronka inyungu isoko iri kuraduga, ariko sport niyo wokoresha cyane kubera ko nta mariske arimwo. Muri future harimo mariske amwe ariko nayo nyene iyo ubikoze neza irabikurinda, ayo mariske yakurinda. Okay, hanyuma rero aha muri first buy in amount ushaka gushiraho umutahe ushaka gukoresha ku ncuro ya mbere. Murazi yuko ivyo kugura coin ivyo kugura crypto dusizeho incuro imwe ngaha ko twabirenganye. Tuza gufata umutahe wawe ukawupatisha mu incuro nyinshi, mugatari nyinshi cyane nka 5 canke 4. Ibyiza n'umuntu yokora muri sabibini mode ukoresha incuro 5. Sawa, dufate rero first buy in amount nk'akarero turakunda gukoresha 5, 10, 15, 20 make moyenne. Hanyuma ugaca ugwiza n'incuro kanaka mvuye n'umutahe ofisi. Nk'akarero mufise nk'umutahe nk'uwijana sivyo, nk'uwijana canke mfise 75 sivyo, nawe ufise 60, nawe ufise 50 bashaka gukora ko aha incuro ya make ya mbere ngaha ni 5 USD. Ushaka 5 ugacuronka incuro nka 4 sivyo, umva ukoresha amadolari ngaha 200. Ushugwiza ufata incuro basize ngaha no guziza incuro ugomba utora 20. Ariko rero iyo umufite ataka kabaza nk'igisununuye uraduza first buy in amount yuko uje ko nkana kanyungu k'igisununuye, kuko uwo mutahe ushira ngaha niwe uzaranguza ku ncuro imwe kandi niwe uzagenda guhinyuka ku ncuro imwe nyene. Sawa, first buy in amount rero dukoreshe 20 twiyeho dufise 100 akarorero. Sawa, 20 capital twihaye 100. Sawa, margin call limit ifata 100 divisé par 20 turonka 5 ngaha. Okay, hanyuma huru position take profit ratio ni take profit ni nyungu yisavye. Iyi niyo nyungu ya mbere yo hasi ya mbere sivyo, ihe 1,5 no kuvuga kubera iba yinjiriye hasi reka tuye 2% sivyo, 2%. Huru position take profit ratio ukora muri ubu buryo nk'umuntu mushasha ataramenyera wo kuya interval ya 1,3 gushaka nko kuri 2,5
pourcentage torenza nk'izo ni sawa mugo maze kwimenyera n'izindi wozirenza kuko ubuzi ngene ushobora kuyimanaginga sawa hama huru position take profit callback aha ni 0,1 twayivuganye kenshi 0,1 inyungu y'inyongera ishobora kuzanira point de sortie isohokerako ize inyungu y'inyongera mu gihe coin niko yasubira inyuma ikoroka margin configuration robo webwiye ngo irangure inshuro 5 ukoresheje amadolari 22 ikeneye rero ibibwiye neza ngaha ingene ibikoresha sawa numva ngaha uririnda cyane ku buryo amadrope ngaha niburi basi kuko naho coin biri muri oversold yashaka gusa kumanuka byose birashoboka ariko ntimanuka cyane niyo mpamvu iyi drope wiya bitoya nk'akarorero basi niburi ibintu bije munsi ya 10 cyangwa 15 ntibije munsi ya 10 cyangwa ntibije munsi ya 15 ivana umutaba umuntu afise nk'umutaba natufise reka ntije munsi ya 10 ntije munsi ya 10 nk'uko ushobora kuvuga uti ntije munsi ya 15 sawa twihe izi drope tuzigabanye duhere kuri 0,5 ana tugire 1%, ana tugire nka 1,5%, 1,2%, nka 2, hati aha tugire nka 6%, sivyo? Beshi ibindi bingahe mu ndabira 0,5, 1, tuhagire 1, ibyo ama 0,5 tubyihoza, sawa? Iyi ni 1,5 na tugire 1. Okay, izi ni 3, izi ni 5, izi ni 11, okay? Drop twihaye ni 11%. Twiyumvire yuko coin tuja kugura itaja kumanuka cyane. Sivyo? No kuvuga bishitse kamanuka 1%, turabitora amahera 200 ice irangura inshuro imwe. Ugize inshuro zibiri ngaha wibwiye ngo iziraguza na kabiri. Ugize inshuro zine wibwiye ngo iziraguza na kane ajya amafaranga 200. Umva ntizo kirangwa zino nshuro zose wayihaye. Niyo mpamvu tugira ngaha rimwe. Irangure mugira ngo uze umwanya umwe. Okay, mu mwanya umwe. Okay, mu mwanya umwe ngaha. Sawa? Hanyuma coin niyo ashobora gukoroka kandi 1%, rero bifata andi mafaranga 200 irangure. Ini ako ka 1% nyene kwa kundi. Nukuvuga ibi ubwije ushatse, wihivye ushatse ngaha igihe bigwa muri signal, byanditse ko ngo tactique canke drop, ugashaka kwipata jaga bito, shaka bigumiza uko nyene, byose nje vyiza gusa vyiza nukugira bito byo hejuru, hanyuma ukagendera gabe binini kutera ugendera manuka. Ubushaka yuko vyiza cyane coin imanuka ikagendera nkana n'amahereza yaranguza. Nukuvuga iyi maze cyane gose ikarenga iyonze pusa amahera aba yaheze, sivyo? Kukumva robo itegurira amadolari 100, amadolari 100 yaheje gukoreshwa ngaha mu zinshuro. Ishisigaye irindiriye rero kuko nibanza kumanuka isubira kuduga kandi ugitanga kukudandariza ikuzanira inyungu. Niyo mpamvu umuntu agerageza kugira basimize nka byinshi kugira ntimanuke cyane itagira amahera iko yaranguza amahera kirimwo. Mugabona iyo harenze ngaha amahera iwe yaheje kwashira mu isoko usanga rero rindi mwanya muremure kugira igaruke gire tour coin gire tour hamarobe ishore kudandaza kukumva amahera yaheze ntibe iba yicaye kandi coin yabandaje manuka. Inyungu ne kugira ija kuboneka ari uko coin duze umva coin ntizo biradugiza bikikira manuka. Niyo mpamvu twihaye bikeya cyane kuko nitwizeye yuko ija kumanuka cyane kubera ko strategy tugomba dukoreshe biduha kugura coin yamanutse iri mu rwego rwo kugurwa. No kuvuga nta mahirwe maremare yo kumanuka arimwo. Sawa uhereje ngaha rero tugira ntico ngaha kuri confirm ko confirm margin configuration turejeje kwibwira robo ingene ija kubigura ko robo bikeneye uyibwire mbega nja kugura gute ko ambwiye ngo nje kugura inshuro 5 nkoheje amafaranga 200 mbega nja kumenya ko ari ku inshuro ya mbere ndayigura ryari inshuro ya kabiri ndayigura ryari naho ushibye uti coin ni yako ka 1% ucurangura inshuro ya mbere
coin cost indi y'impusa uramwiha inshuro ya kabiri nkuko wokuha 1,5% nkuko wokuha 2%, ariko wirinda kuyiha byinshi bigora kugira ntihave itarangura kuko idashitamanuza kuko urugero wayihaye ntirangura. Kandi uraraba mbega iyi coin yinjiye ryari, nimba yinjiye iri kuramanuka ikiva hejuru uriha drop nyinshi, sivyo? Mu gihe wayinjiye iri hasi nta madrop manini yawe yiha kuko nta mahirwe yo kumanuka ifise, kuko itaranguje menshi naho ikuzanira akanyungu gake, sivyo? Okay, uragira mu wayene wa turajera. Buy in callback ni 0,01. Okay, hanyuma ngaha uza ngaha muri cycle ugakuramo ukagira muri one shot. Okay, weje kugira ibi rero uca usavinga, uca save strategy yawe kabigiyemo ngiyi, sivyo? Urayibitse strategy uheje kuyibika. Tumaze gukora ibintu bingahe bibiri nguko na strategy twabanje gufata amafaranga dufise kuri spot trading muri Binance yacu muri Exchanger, turayakura ko tuyabika muri founding kugira amahera ntabetize nka para accident, sivyo? Kuko umuntu ashobora kuyakoresha ibindi. Cya kabiri twagiye muri Royal Option kugira tubike strategy, kubika ibintu ha parametre, kubika ibintu utuma robo, kubika ukuntu bikora, ukayibika kugira umwanya wose ubikenereye ubitoreho, sawa? Nico bitanga muri my strategy settings, sawa? Cingira ruturo rero ngaha, cingira ruturo nkazino kuri home aha kuri strategy. Cise ngaha muri strategy cinza ngaha muri parametre. Okay, cinza ngaha muri parametre mwumvise icyo turiko turakora ni strategy yitwa relative 5 index RSI. Abantu benshi bayize kuri RSI strategy. Ni strategy ituma robo iducagurira amakiripto muyo twayihaye, amakiripto meza yamanutse twoshobora kuca twinjira isoko kugira izana amahera vyoroshe, utanje kugira amanalize maremare. Rufite ko umuntu hakiri mushasha muri trading kugira aronka umwanya wo kubana yiga mugabo ariko arunguka kameme, sawa? Muri parametre. Okay, aho parametre rero mabona afise amacoin yanje ari mu isoko. Aha rero ya bisaba yuko ntayaharuramwo kuko ari mu isoko sindayaharuramwo, sindayaharuramwo ari mu isoko sindayashiramwo. Okay, ari mu isoko sindayaharuramwo, ni ukuvuga rero ya mbanza kugira nte kuyahagarika, maze kuyastopinga kugira ave ngaha muri running yose je muri stopped. Okay, kugira binyorohere banze kuyastopinga. Okay, maze kuyastopinga yose aveyo kuko ariyo cituma udakora neza. Ikiyaharuramwo nk'amakiripto ugomba ukoreremwo kandi atari tuba dukoreremwo. Okay, tusigaje cenda gustoping, mbabarire ndazitopinge ndazihagarike kugira ndaca kuzigarukana hanyuma nahejeje gukora video. Okay, tuseme ndazihagarike. Okay, ndazigarukana hanyuma. Okay, pause. Okay, ni ukuvuga bizosaba kwistrategy mu kwikoresha ata coin izo biri muri running. Okay, ubanza kuzihagarika zose, nta coin n'imwe ibiri yo muri running. Okay, nta coin n'imwe ibiri muri running kandi kuri spot trading nta mafaranga barimwo. Mwayibonye iyo zose ziri stopped, sivyo? Amafaranga muri running nta kiripto n'imwe ibiriyo, kandi no muri ngaha kuri balance kuri spot yawe amafaranga bariyo yose wayimuriye muri founding
hanyuma waheze muri founding, hanyuma kandi amakoini yawe yose aba ari stopped, sivyo? Nuko tugende rero muri strategy, tuje tuja ngaha muri parametre, tutangwe dukore. Okay, ikinzanira kituja ngaha mu isoko, sivyo? Tumuza ngaha mu isoko. Okay, kuza ngaha ukabandanya. Okay, ukaza uvuye muri parametre, mwabonye mwese, sawa? Muri settings ucuza ngaha kuri USD, ngaha pair yawe ya USDT. Okay, aha kuri pair tuko dukorera muri USD twebwe ngaha. Aha Bitcoin canke Ethereum n'ama USDC ni mu bindi bihugu bashaka gukoresha amafaranga atandukanye mu kurangura ama crypto, ngo twe dukoresha amadolari mu kurangura ama crypto, dukoresha ama USDT. Okay, hanyuma wejeje ngaho tuza kuraka akanomero naka sinye no kita akakandako. Okay, kuza ngaha kuri all. Okay, kakandako. Okay, all wakandako, hanyuma ugashyira ngaha kuri confirm. Okay, waje gushyira kuri confirm, baca guha ama crypto. Ya ma crypto yacu azamwo, sivyo? Ariko siyo tugomba gukorerako, dukorera ku yandi. Nukuvuga aya ma crypto amwe nahagarika, nce ndayabona guhera ngaha, guhera kuri ngaha, nce ndayabona. Ya ma crypto yose uba wakoze yose usanzwe ufise amwe na stopping acagaruka. Rero aya yose mbona ariko ibintu bimo bibuja margin call iki ayashimira ko yamwe sanzwe mfise, sindayafyondamwo, nshinza guhera kuri izi, guhera kuri mishems, murabona cyaziza izi, sawa? Ama crypto rero nkeneye gutoramwe ama crypto meza 80, ama crypto meza. Nibaze yuko mu bantu tumaze gukorana umaze kubigisha Coin Market Cap. Coin Market Cap ni urubuga rutwereka ama crypto yose ari kwisi, umaze kuja ku masoko mpuzamakungu ya crypto, ukuntu yizewe, sivyo? Ukuntu yizewe ntufa gutora ama crypto yose, utora ama crypto meza akora movement, amanuka konga kaduka. Okay, hanyuma 80 naho tuyakwiza, ariko principe ni 80, sawa? Nkayemeza nkayaselectinga, sivyo? Ubufise ahantu wazanditse, sawa? Ubufise ahantu wazanditse uragenda urahitamwo ata ni nziza. Okay, niyi ni nziza. Okay, niyi ni nziza, niyi ni nziza yafise movement, niyi ni nziza. Okay, okay, niyi ni nziza. Okay, ni nziza cyane. Hobe ni nziza. Ata ni nziza. Atom auction. Okay, banana nayo ni sawa. Okay, bufise ahantu wazanditse ama crypto ukayaselektiona uko ari 8 BNB, ukayaselektiona ama crypto meza za XRP, urarondera ukaja muri za Solana, ukaja muri Sui, IOTA, RIP, Weirdmatic, Dote, XRM, Link, nyinshi zose ukaziselektiona, ukazemeza Doge ni sawa. Okay, ukaziselektiona. Edu ni sawa. Ena ni sawa. Okay, Ethereum ni kudu. Okay, File ni sawa. Floki ni sawa. Okay, ukaharura 80 zose ukazikwiza. Hashbar ni bon. Okay, sawa. Turabizindi. Ainge ni bon. IOTA ni bon.
okay, jupe, okay, sawa ni nyinshi, linki ni bon, okay, umva ndiko ndaselekishona, okay, umejeje nza ngaha guselekishona za zindi 80 sivyo, ni imana ni bon, nza ngaha kuri batch setting, okay, bashanye kizo nahisemo, mwazibonye nizi, mubona ko ari nkeya ariko si nke cyane, mugabo ntizishika 80 ariko nawe uko strategy nyene sérieusement wozishikana 80 kinza ngaha kuri trade setting, mpejeje trade setting chondako, okay, ngeze ngaha kuri trade setting, okay, mushama habona mwese kinza ngaha muri kuri ngaha kuri manual create nkachuzinga strategy, okay, nkahitamo ngaha choose my strategy settings, nkacanza nkahitamo ya yindi nabika nashatse yuko abenja gukoresha, okay, nkayifyondamo kenshi imishi yose kuri first buying amount birahinduka, ucurasindura ugashaka muco wateguye, sawa, bisheza kwa kundi kose nabipanze, muca mubibona ngaha. Ngeze ngaha shinza ngaha kuri advanced settings, aha musi ngaha haza ngaha kuri trigger price ngaha, muca nemeza kuri RSI ya strategy, okay, murabona ngaha ni muri oversold, tuhabwi izakwe ntwahitamwo robisha kudwitiramwo zijya, sawa, hanyuma imize nyene twahisemo ije kuturabira coin yakorotse iri muri oversold, no kuvuga igeze ku rugero ruto cyane rwo kugugwa, yari yakorotse iri hasi nije kutugurira, no kuvuga muri time frame ya 15 minutes sivyo, ija kuba nyine muri oversold ngaha munsi ya 20 muri 20. Aha ntaje kwemeza ngaha kuko si ibintu cyo kuja kurindira, kandi ikigira kwigura ititwera muri zo crypto nziza ikizigurwa nyene ikigura imwe yashaka gutwihanya na nyinshi, mugabo wowe witamwe imwe ivanye n'icyo wateguye. Ushaka guhitamwo iyindi crypto uranze ugaheza ino round ugasuka gatanga iyindi round ikaguha n'iyindi, mu kwirinda yuko canke ufite umutayo kwiye watekanije nka crypto nka 3 sivyo, washaka gucuya ari kuri rimwe akaza kuri spot hamaboka cyo uhitamo izo crypto zitatu nyene, muma ngaha ngomba ngire mpitemo crypto muri izo crypto nagize robije kuntorera imwe, nkuko nogomba impisiyemo zitatu canke zibiri ivanye n'ivyo nshaka nta kibazo, sawa, cyane biza ngaha kuri save, nashaka confirm, okay, mejeje mwabonye ndaje kugira save, cyane ngaha kuri batch setting, okay, zakituse mwamaze kuzibona, mwazibonye cyane ngaha kuri activate mu ndazemeze, okay, hamasha nkongera confirm, okay, nka confirming, okay, tuindire connection, okay, mwabonye urabona uheje kugura, waheje kumva wemeje, waheje kubwira robo igure ihitemo coin nziza amitugurire, ujugira rutu kaza nga mu strategy, ucubona ya makito twatanga, no kuvuga yandi twa stopping ntabarimwe, nuko twayibwiye 80, baba twibwiye muri 80 twese mu 26, nkuko nawe hitamizini mwizi rero istanga ikubona zimeze uko, no kuvuga ncefata itanguriye iya mbere niba yampitiyemo, nimba ngomba zibiri ncenemeza izibi zonyene za mbere, nimba nemeje ya gatatu nengende yishiramo ngaha, no kuvuga mu makipto yamanutse iri iya mbere iri hasi ni iya kabiri hasi ni iya kabiri hasi ni ya gatatu ni ya kane ni ya gatanu, umva uko zigereza kwikana niko zirutanya niko zisumbana, sawa, nkuko ushobora kuzekuyamo zose
ive n'imitahe yawe ngene ingana ive n'imitahe wawe ukuntu ungana urashobora kuyirekuramo yose sawa rero biga tugabanye gusa umutahe mutoya $100 niyo nateguye sivyo nce ngenda nkakuramwo izo ntashaka okay nkaza ngaha suya hahandi ngaha muri setting sawa iyi ndayireka sivyo ndayireka iyo ukumva sindayikeneye kuyikoma kubera niyo yahisemwo sawa sitamuhe muri setting hama nkaca selectiona izo ntagomba no kuvuga mu guselectiona ushonze nga kuri select iselectiona ice duselectiona tugire all okay tugire all hama cyo duhitamwo imwe cyo tuyikuramo iyi nshaka ndayakuramo umvise no kuvuga baca nka makipto yose uko urutonde agendera kwikirana bivanye n'iyiri hasi gusumba izindi selectiona nkagira kuri select nkagira all sivyo nka selectiona zose sivyo hanyuma nkaca nkuramwo iya mbere rero niyo ya mbere iri hasi sivyo ushobora kuba nateguye umutahe w'coin zibiri nishe ndayikuramwo zikaba izi zibiri ushobora kuba nateguye umutahe w'amacoin 3 nishe ndayishiramo atari uko iyi ndayiselectiona muzivamwo zikava muri strategy zikaba positive sawa hagasigara iya mbere ko niyo uko zitondetse guhera hejuru niko ziba zitondetse no mu kuba yagugwa ubwa mbere kubera ko ibiri hasi gusumba izindi sawa meje ngaha rero ugaselectiona ugakuramo iyo ushaka hanyuma tuza ngaha kuri batch setting okay hanyuma kuri batch setting maja kuraba ya makipto yose twaguze yaraya babona ko ngaha mwizi zirimwo ya mishems kitarimwo bisigura yuko izija kuvamwo n'izi zose izija zivamwo ziva mwizi okay chiza ngaha akagira rero kuri pause kenagiye ku activate ngiye kuri pause ko ngomba ndazipause ndazikureyo ndazipozinga cyangwa filima okay twindiye connection nkonfirmye acasigarayo ya yindi imwe inije kuguma rero aninga muri inde muri strategy murabona yuko ari imwe iri running sivyo kubera ngaho umutari mutoya iyi nje gutanga kugura ntazeye mutahe ngaha nce ngenda haya muri échangeur hahandi nana yakuye nkayabika muri founding kugira nina section n'amacoin menshi amafaranga ntiziyataka je ziyafata oya nce tonanje kuyagabanya nkasha hari yahugira nje kurekura umutahe ivanye n'ikibito nzwa nahisemo nimba ari imwe nimba ari zibiri n'umutahe naziteguriye sawa nce ngenda rero muri Binance nkaza ngaha kuri transfer okay ya mafaranga yanje nkasubira nkaya transfera nkemeza ngaha no ngaha gako kuri spot nkuko vyari okay nuvuga ndagahe kuri spot nkuko vyaye rero inorobo yanje inorobo royal cyo ngaha kuri ya mishem kitanga kwigura hanyuma gakizana zanye uko akubona yibwira byoroshe atakindi atayizindi stress mbanje kwiteza ariko hari uko iyo nyene impitiyemo no kuvuga rero cyo ini strategy ifasha abantu bakiri bashasha bakiri muri process yo kwiga ndetse n'indi strategy yitwa one call compose strategy naye nigomba kumera nk'iyi irorohereza cyane umuntu akiri mushasha ataramenya analyse technique fondamentale sawa bituma rero umwanya uri kuriga kutahwa neza soko no kumenya guca amahera nk'umutrader nyene professionnel ubu turaronka amahera nawe uri kurayinjiza kandi atasokuzi kubera ikiroyorokyo rero kiradufasha cyane muri izi indikatere zayo ikaturabira coin yifashe neza ikahitugurira muzo wayihaye ihitamwo urayihaye gahitamwo kubera wowe niwo uri umuntu robo ni intelligence artificielle nisi umuntu nta bwenge bwinshi ifise ubwenge nyene ikora ivyo wayihaye niyo mpamvu ikihitira nk'amacoin
ukavuga uti burya rero ushaka kuja kumitanga n'amacoin naya umugabo yakore muri ubu buryo kuno niyo mpamvu nabanje kubika strategy to setting nkavuga nti mfite umutanga n'ukuno rero muri uwo mutaye ngo muje gukoresha uku hama ngenda gwa amakripto untoreremwo amakripto unkoreremwo imwe canke zibiri bivaye n'umutaye mfise kripto iri hasi kuko wewe urazi kuziraba cyane ko wowe uri mu isoko ni yuri urimitiza cyane gusumba jewe sawa nuko strategy koruko amafaranga yawe yahise ngaha kuri spot rero ihitanga kuraninga muri buy hama ikaza no mu nyungu ikakuzanira inyungu hama izanye ishikanye inyungu murazi ko tubirabira ngaha muri home ngaha muri coffee details niho n'inyungu zaje okay ucubona yakuzanira inyungu ngaha yakuzanira inyungu rero ubona yuko hageze gusubira kwituma kandi kuko usanga hari igihe kuzanira inyungu mugabo ugasanga aho yacarimwo ko twakoze mu buryo bwo kugura mu maposition menshi kuko iyi position imwe yose yashaka kuzanira inyungu ivanye n'ingene isoko iko iraduga okay bivanye n'ingene isoko iko iraduga kandi iyo wakoreye muri sabibini mode strategy mode no gukorera ngaha muri sabibini mode kuhera wakoze amaposition 5 ugakonfirma kandi bituma iyi bizora gukompleta no kuvuga nimba inshuro ya mbere yiranguye hamika kituga ya inshuro nyene izo nyungu izanye robot ikazisubiza mu isoko ikagufasha kugira iza kompleta ntagira ahantu haja kubaho aho yomanuka ikaba amahera ikoresha kandi hari ivyo yagira dandaza sivyo iyi strategy irafasha cyane ya sabibini mode ku muntu yakora muri margin cost canke yatumye kugura inshuro nyinshi kugura inshuro nyinshi biroroshe cyane kuko izirafata amahera yazanye yakuye mu isoko umutahe isubiza mu isoko kandi isubiza iragura irafuka ahantu amahera yaheze kandi ko niyabandanije imanuka mugabo ivyo ntibikunda kuba mu gihe winjiye ukoresheje ngaha kuko iciye ngaha robo ija kugura coin yakorotse uwo mahirwe yo kumanuka bari make cyane yego nuko mubandanye mwuhikirana ikibazo ni muri comment canke ku WhatsApp canke abo abanzi bashaka kuntora aho mba ndi karibu mumbaze kuko tuhari bwa dufashanye mu bumenyi nawe arishoboye kumpa naje ndashakira nkuko nishoboye gutanga ndagitanga kandi bihagira ikimazi kugira dufashanye twese muri trading réel mugire mukuru mwiza mugire mubana naho mugire hamwe kandi mwubahwe sawa